kugenderwa n'aba banyacubahiro bari ngaha mubona baje kugurura iyi radiyo ikaba ije ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuyikeneye twebwe abarongoye intwaro twiyemeje ko tuzokwama turi hafi yayo twongera tuyitumira mu bikorwa byose bizoba biriko birarangurwa kugira ngo ivyiza bikorerwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura bibashe gusamirana mu gihugu cacu. Fashe kano kanya nkengurukire Imana yo mw'ijuru yatwemereye uno munsi kubaho, nongere nkengurukire ubushikiranganji bujejwe itumatumanako amakuru cane cane umushikiranganji wabwo aburongoye kwiteka yaduteye uno munsi ryo kuza kudufasha kino gikorwa gihambaye co kugura ku mugaragaro ino radiyo y'isamirizi y'ivyiza by'Uburundi. Nongere nkengurukire ikigo sense cadufashe mu mugongo kuva tucitangura kwiyumvira bino bikorwa, tukabaha dosiye bakemera bakayakira bakayigako bakaduherekeza bakaba badushiye kuri kino kiringo ciza aho dushobora kwerekana ku mugaragaro ibyo tumazemo iminsi dukora kugira ngo dushobore gusha kuri ino ntambwe. Dukengurukiye abajeje intwaro umwete bagize wo kudushigikira mu bibazo bitari bike twagiye turagira, kuko gushaka kuri kino gikorwa si igikorwa coroshe. Fashe kano kanya ndabashimira mwese mwese gucubahiro ciwe mvuga nti Imana ibahezagire. Fashe kano kanya kandi ndabamenyesha yuko ino samirizi n'imboneshakure bwiza by'Uburundi iramutse yugurwa uno munsi ku mugaragaro n'ubushikiranganji bujejwe. Uno munsi twuguruye igisata c'iradiyo, tukaba rero tuzokorera mu bikorwa mu bisata bishigikira ubuzima bwose bw'igihugu n'abenegihugu. Intumbero y'ino radiyo ni uguherekeza leta mu bikorwa by'iterambere, mu bikorwa bikaburira abenegihugu kwisuganya no kugira ngo dushike ku iterambere rirama twese turiko turaharanira. Tukaba rero tubahaye ikaze tubakengurukira kwiteka mwaduteye uno munsi, twongera dusaba n'abenegihugu kutuba hafi kwemera gukorana natwe tugakorana nabo hama ibintu bigaheza bikagenda neza. Iyi ndoto si indoto yoroshe, nohava mvuga byinshi nkavuga n'ibitari byo, ariko burya indoto ibiyumwe hanyuma abasasira indoto nabo bakabaho. Nagira rero muntize akanya mpe wadufashije muri ino ndoto natwe tugasasira bino bikorwa mu kubishira mu ngiro no kubishigikira no kubishigikiza ubwenge n'umwete kugira ngo bishobore gushika aho tugeze uno munsi. Nkaba ndangije ndabakengurukira, nibaza ko aca bamuha ijambo kugira ngo byose bigende neza ku rutonde. Imana ibahezagire, tugire amahoro, ubumwe, ubutungane n'imenyeshamakuru ryiza ry'igihugu cyacu Burundi. Muri make numva ko byose byavuzwe, icyo novuga kubamenyesha ingene iyo ndoto yavutse kabishitse kuri uno munsi. Numva ko byahereye mu mwaka w'1991 natangura gusohora indirimbo umuririmbyi. Indirimbo nasohoye ya mbere ku radiyo yitwa kuba ku isi no kwitonda, kugira abatari bake baba bayizi. Rero icyo gihe nabona byari bigoye kumenyesha indirimbo dusohora, byaragorana cyane rwose. Niho muri jewe niyumvira nti sicoma nanjye nkagirira akabiradiyo nuba nk'umurari wanje canke n'abandi yovuka iza yidura ibintu mu gihugu, na cyane cyane kuri twebwe abaririmbyi vyatugora bw'iyo indirimbo zacu zivuzwe, kuko usibanga hariho bamwe bamenyesha amakuru basanga bononera umwuga, usanga banje gusorora kugira ngo tuge indirimbo zawe zivuzwe, hanyuma zavuzwe kumva ko indirimbo ziko zirafasha igihugu. Abenegihugu muhuye bakagushimira ati vy'ukuri baje muri iyo ndirimbo aratwubaka, Imana iguhezagire. Ngaho ugasanga iyo ndirimbo abamenyesha amakuru bamwe bari kuyihitisha kuko vyategerezwa. Rero iyo ndoto ivamo naragize amahirwe mu mwaka
1999 nja kwiga Kinshasa ishuri bita Académie de Musique de Communication. Muri icyo gihe hejeje ndagira stage kuri radio, ndagira no kuri stage kuri radio television nationale congolaise. Ya ndoto iguma ibira muri jewe yo kigihe kimwe kuri radio ko nari nabibabwiye ikora neza mu gihugu. Ni kuvuga yahari yarakora neza nayo nyine gusa nabona ko harimo tumwe twahinduka. Rero mucaja mu 2004 kuba muri Norvège, ngezeyo ndaja kwiga mu bijyanye no kumenyesha amakuru, hanyuma hejeje ndagira amahirwe yo gukora ku radio yaho. Numva umwuga wo kumenyesha amakuru urangiye cyane. Ya ndoto y'iradiyo tufatira kwereka tuyitambutsa ku radio. Kumenyesha amakuru cyitwa Burundi bwiza kuko icyo mu nyuma cyavuyemo iyo radio Burundi bwiza, ariko ntibyari byoroshye nase batari bake barizi ko itabasha kuri radio. Niho gusenga Imana ko gufasha kampa abafasha kuri umugambi kundi. Kurangiza rero abuze menshi, Imana yarampaye umurepresenta legale, turahura igihe kimwe nari niganira, hanyuma aranyemerera yuko agiye gushikira muri uyo mugambi. Turawuja ko buke kugira aho bigeze mu musabo nasaba bwiza amashyi turashimira cyane. Kuko higeze yabigize mu ruhara runini muri abamenyesha amakuru ba radio television Burundi bwiza nyene kuri RTBB. Nabo nyene nagira ndabasabe bakumera amashyi tuhere ku buyobozi hari kuje gose. Muri make rero nivyo nababwira, yari indoto ngo nk'umusatsi nyene, ariko kubera nafise mu kwizera turi Imana urabona ko bigeze uno munsi. Rero ndangije nshimira mwese mwagiye muradushyigikira ko saba bonyene, rero n'ababe muri intwaro abo twagiye turasaba uruhushya muri sense, n'abandi baduteye intege mu buryo butandukanye. Reka na mwese muri gaha ukuri turabashimira bivuye ku mutima. Abamenyesha amakuru mwese mushaka kuko ibi byose bigende neza mutahari, turabashimira. Turangiza kandi gushimira Imana tuyisaba ikomeze kubana natwe, ikomeze no kubana n'andi maradiyo yose bikomeze kugenda neza ku neza y'igihugu cyacu n'abenegihugu bose. Murakoze. Twagomba rero bwa mbere dushimire kandi tukeze abazanye igiciyumviro cyo gushinga ino radio televiziyo bagatako bakagishira mu ngiro. Mumfashe tubakomera amashyi. Twese rero turamaze kumenya akamaro k'iradiyo ku gihugu no ku benegihugu. Iradiyo irafasha abenegihugu mu kuronka amakuru avugwa hirya no hino, bigatuma abafasha kumenya uko bokwifata nko mu byo kubungabunga amagara n'ubuzima bwabo, ndetse n'ingene bokwiteza imbere bafatiye ku byo bumvise ahandi. Iradiyo irafasha kandi abenegihugu binezereza, ikaba ifasha kandi abenegihugu kumenya imigambi iriko irarangurwa mu gihugu. Irafasha kandi leta mu gushikiriza imigambi yayo ku benegihugu no kumenyekanisha ingingo iba yafashwe. Ino radio tubamuse twugurura mu ntumbero yayo harimo ugushigikira leta no kumenyekanisha ivyirangura mu gufasha abenegihugu kubaronsa amakuru n'ibiganiro bizobafasha gushikira iterambere rirama kandi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, tutibagiye no kurata ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu burongoye ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru, ubuhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru, nagomba nsubire nshimire abashinze iyi radio na televiziyo kuko murumva ko bashize imbere iterambere ry'igihugu n'umwenegihugu, uko izotanga akazi n'abenegihugu bakamenya ingene bitunganiriza imigambi.
Ivyo navyo bikaba bihuye n'intumbero y'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahagira ati umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Turasabye rero abarongoye iyi radiyo n'abagiye kuyikoreramo gushyira imbere amakuru n'ibiganiro byigisha abenegihugu na cyane cyane urwaruka rugoye kuja ku marigara kuko ariyo nkomoko y'ubugizi bwa nabi. Hagwizwe ibiganiro bibahamagarira kwishingira imigambi kandi biha ijambo abamaze kwitunganyiriza imigambi yabo na cyane cyane mu makoperative kugira nabo bereke abandi ingene babigenjeje maze babera akarorero benshi. Nyakubahwa muserukira ino radiyo televiziyo imbere y'amategeko nabo mwafatikanije kwishinga, mudukundire tubibutse ko iradiyo ari igikoresho gifise akamaro kanini cyane ku gihugu no ku benegihugu mu gihe gikoreshejwe neza. Iyo naho gikoreshejwe nabi kirasambura kandi mu mwanya muto cyane rwose. Inkinzo nyayo rero yo kwibangikanya n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Dusabe rero abagiye kurongora radiyo Burundi bwiza bazokwame bakurikiranira hafi abamenyesha amakuru kugira barabe ko amakuru n'ibiganiro bashikiriza byisunga akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Tubasabe kandi kwama mukurikiza impanuro zidasiba gutangwa n'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora. Tukifuza ko ejo canke hirya y'ejo tutokumva ino radiyo yafatiwe ibihano n'ubwo rwego sense kubera ukutubahiriza amategeko n'akarangamutima bigenga uwo mwuga. Ubushikiranganji bwo gutumatumanako ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru turongoye turabemereye ko tuzobafasha kugira ngo abamenyesha amakuru ba radiyo Burundi bwiza bakaririza ubwenge nk'uko busanzwe bubigirira n'abandi bamenyesha amakuru. Ndetse igihe cyose bizoba nkenerwa ubushikiranganji bugira ico buterereye turabemereye kuzobaba hafi. Mu gusozera twashaka dusaba abajejwe intwaro n'abenegihugu gufasha ino radiyo mu kuyiha amakuru n'ibiganiro kuko ivyo izoshikiriza bizova hanini mu benegihugu no mu ndongozi zabo. Abarongoye intwaro bagasabwa kuza barashikiriza imigambi bafatiye ku benegihugu, imigambi ifatiye ku benegihugu begereye ino radiyo kugira bayimenye banayishigikire. Tukifuriza ino radiyo gutera imbere kugira ngo mu minsi iri imbere izoshobore gusamirana no mu gihugu cyose. Niharambe gutumatumanako amakuru, niharambe igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire. you.